Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba arabana n'ubusuma buriko burakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye aho umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye uriko uriba amadolari menshi igihugu ibyo byose nyine bikaba biri mu bituma igihugu cy'u Burundi cama ku mwanya wa nyuma w'ibihugu bikenye mu isi kubera ko abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagenzwa no kwiba amafaranga yagakwiye gutunga igihugu ibiriko biramirizwa kure n'abanyagihugu batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we musuma wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi afatikanije n'umutambukanyi wiwe kuko ibikorwa nka byose bariko barakora muri no minsi ni ibikorwa byuzuyemwo ubusuma kandi akaba ari ibikorwa byangiza amafaranga y'igihugu mu gihe boneka neza ko ibyo baba bari gukora ari ibyabo ku giti cyabo ataco bizigera bimarira igihugu. Banke y'isi ivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wa mbere wiba Uburundi ariko abarundi bari mu gihugu bakabona ko ibyo banke y'isi ivuga ari byo koko kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise amatungo y'umurengera kandi arafise uburyo ki akoresha amatungo ya leta mu nyungu ziwe bwite aho benshi babona ko nyine kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi yakoze amakosa menshi cyane afatikanije n'umutambukanyi wiwe akaba ariyo mpamvu abarundi bo mu mihingo yose batanguye guhaguruka bakamagana intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataho izashikana igihugu cy'u Burundi mu gihe mu ntango yaje avuga amajambo aryoshe kandi amajambo ahumuriza ariko abanyagihugu bararindiriye kugeza ubu ngubu birerekana neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga bidahura n'ibyo akora kuko avuga ko agiye kurwanya igiturire ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi akavuga ko agiye guhagurukira abanyonora amatungo ya leta kandi ikibabaje kinateye ubwoba nuko nyine muri abo banyonora amatungo ya leta azi imbere kurusha abandi akaba ariyo mpamvu nyine n'abandi bato bato bari hasi yiwe nabo babandanya gukora ibyo ngibyo nyine bakora amabi menshi aho nyine bafata itunga ry'igihugu bakarinyuruza bakarigira rwabo ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake babona ko iyi ntwaro ya CNFD ataho izashikana igihugu cy'u Burundi mu gihe biboneka neza ko intwaro ya CNFD imaze imyaka myinshi ku butegetsi ariko bikaboneka ko taco yigeze imarira abanyagihugu mu gihe Uburundi buri mu ngorane zitandukanye z'ubutunzi mu bisata bitandukanye nka byose ariko bikaboneka neza ko impamvu igihugu cy'u Burundi cyama mu ngorane z'ubutunzi ari uko nyine abategetsi bo ku rwego rwo hejuru banyonora amatungo ya leta. Hari amakuru menshi adahumuriza kandi ateye ubwoba ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse naho ibogozwa rya Dieudonné Murengerantwari ryaba rihuriye n'amafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye anyegeza akura muri BRB ayo mafaranga Dieudonné Murengerantwari bikaba byaramunaniye kuyahisha akaba ari cyo yazize aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe babona amadolari menshi kandi bakayabona mu buryo budasiguritse igitera igihombo igihugu gikomeye cyane. Ibyo byose nyine bikaba biri mu byo Dieudonné Murengerantwari yoba yarazize akaba apfunzwe ubu ngubu ejo akaba yarajyanywe mu mpimba ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata itunga ry'igihugu akarikiniramo mu gihe yirirwa abwira abarundi amajambo aryoshe akababwira ko agiye kurwanya abarya igiturire ndetse n'abanyonora amatungo ya leta ariko waraba ugasanga abanyonora amatungo ya leta bari mu muryango wiwe nawe ubwiwe ndetse n'ibindi bihangange bikomeye cyane bimushigikiye. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ajanye n'amabi nyine ariko arakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku nkuru ibabaje cyane irabana n'umwana w'imyaka 5 yafashwe ku ngufu yarangiza agahita yicwa ikaba ari inkuru iriko irababaza abarundi batari bake aho bavusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ico bakoze kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko biraboneka ko ari ibintu biteye isoni
kandi bikaboneka ko ari ibintu bibabaje cyane biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Si ibyo gusa hari n'andi makuru menshi atandukanye twabateguriye, wowe ico usabwa nta kindi, niba wipfuza kuzajya bo mu ba mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Byatubye rero amakuru yacu tutatangurire kuri no nkuru imaze igihe kitari gito ivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Dieudonné Murengera-Ntwari yabogojwe akanapfungwa, ubu ngubu akaba ageze mu mpimba, ariko amasoko adushikira akavuga ko impamvu yabogojwe akanapfungwa ari uko nyine yananiwe guhisha amakosa cyangwa se guhisha ingene umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ukoresha amafaranga, akaba aribyo byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahita afata ingingo yo kumubogoza amabanga, kuko yabonaga ko ashobora kumutera ingorane zikomeye cyane umwanya n'umwanya, kuko Dieudonné Murengera-Ntwari yaranze kunyegeza ingene nyine umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye uronka amafaranga y'umurengera muri BRB. Dieudonné Murengera-Ntwari yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba kuri uno mugoroba. Dieudonné Murengera-Ntwari yahora arongoye banki nkuru y'igihugu BRB yarahagaritswe kwa 7 ukwezi kw'icumi 2023. Nyuma y'ukwezi n'inusu yari amaze mu gasho k'iperereza, uyu munsi yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Yashikijwe aho bita muri karitsiye mbi cyane kandi karitsiye iteye ubwoba. Dieudonné Murengera-Ntwari akurikiranwa ku byaha birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwakira biturire, gukoresha amafaranga ava mu byaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Ibi byose nyine nibyo yagerezwa, ariko benshi mu babikurikirana bakabona ko ari remetanya rikomeye cyane yakorewe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko ashobora kuzamutera ingorane zikomeye cyane, kuko yanze guhisha amabi ariko arakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bariko barasohora amafaranga y'agaciro, amafaranga mvamakungu muri BRB bakajyana mu bikorwa byabo bya buri munsi bidafise aho bihuriye n'igihugu. Hari amasoko avuga ko Dieudonné Murengera-Ntwari azira kuba atashoboye kunyegeza ko hari amafaranga menshi y'igihugu akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu buryo budahuye n'amategeko. Aha havugwa amamiliyoni y'amadolari ahabwa ishyirahamwe Prestige rivugwa ko ari irya Angeline Ndayishimiye, rikaba rihabwa amafaranga menshi cyane y'umurengera, aho benshi bavuga ko n'amafaranga rihabwa adakora ibyo baba babisabiye, kuko nyine umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayajyana mu bikorwa byiwe bya buri munsi, kandi ibikorwa bidafise aho bihuriye n'ibikorwa by'igihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine Dieudonné Murengera-Ntwari yanze kubihisha Perezida Evariste Ndayishimiye, ishavu rigaduga agahita amukorera iremetanya, nk'uko nyine musanzwe mubizi ko iperereza ry'u Burundi iyo ridashaka umuntu nyine rikora iremetanya rikamupfunga. Ubu Dieudonné Murengera-Ntwari akaba ariko arazira akarenganyo gakomeye cyane, kubera ko nyine yanze guhishira amabi ariko arakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Angeline Ndayishimiye aronka amadolari atari makeya, kandi ayo madolari bikaboneka ko atashira mu bikorwa by'igihugu, ahubwo ajya mu bikorwa bwite bya Angeline Ndayishimiye ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye wenyine aherutse gutangaza ko ikigega c'isi yose FMI kimwagiriza ko ari we musuma mukuru mu Burundi. Ikigega c'isi yose cyagirije Perezida Evariste Ndayishimiye ko ari we musuma wa mbere kurusha abandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakoze amatohoza menshi cyane, kuko bararabye amafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye asohora muri BRB, baraba ibyo ayakoresha, basanga niwe musuma wa mbere usumba abandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe yirirwa ahenda abarundi ko agiye guhana abisuma ndetse n'abanyonora itunga ry'igihugu, mu gihe biboneka ko nyine ataco ariko arakora kugira ngo abarwanye, ahubwo nawe akabandanya kwiba igihugu ku murindi uri hejuru. Aho nyine ikigega c'isi yose FMI cyabonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we musuma wa mbere kurusha abandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye we yatangaje ko bamushirako ubusuma bukorwa n'abandi bategetsi, ariko igitangaje kandi kinababaje nuko nyine abo basuma bandi bakora ibyo byaha atabashikana imbere y'ubutungane kugira ngo bisigure, ariko biragoye ko yabashira imbere y'ubutungane, kuko arazi neza ko abo basuma bafatikanya, kandi arazi neza ko abashize imbere y'ubutungane nabo bahita bavuga ibyo bazi bose, ibyamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine abanyagihugu bafise umwiheburo ukomeye cyane, bakabona ko igihe Uburundi buzaba gitwarwa n'umugambi ku butegetsi CNDD ataho butazigera bushika ku iterambere, kuko
abatwara igihugu bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bagenzwa no kwiba abarundi kandi bikaboneka ko ataco bakora kugira ngo bateze imbere igihugu. Tuvuye kuri iyo nkuru iriko iravugwa ku busuma bukorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru y'umubabaro kandi iteye agahinda y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba ntagire urwego na rumwe rubivugaho, ntagire n'amatohoza aba, bikaboneka ko ari ibintu nyine biriko biraba ariko biteye ubwoba kandi byerekana ko mu Burundi nta mutekano uhari. Wa mwana yicwa ku buterere yitwa Iteriteka Chrétien Iteriteka, kari akana k'imyaka 5 kagira gatanu mu muryango w'abana batandatu. Se amaze imyaka 3 apfuye, abana basigaranye nyina wenyine yitwa Diane Izashinyeretse, baba muri zone Buterere quartier Nyarumanga mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Urupfu rubabaje rwa Iteriteka ku munsi w'Imana uheze kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 11 2023, Diane Izashinyeretse yazindutse mu kazi ka misi yose kugira ashobore gutunga umuryango. Yagiye gutera umuceri aho bita muri Sabe, yasize umwana muhira akomeye nk'uko yahora yama abikora. Kesi yari yagumye akina n'abandi bana hafi yo muhira. Isaha 12 z'umugoroba Diane yaratashe muhira, ntiyabona umwana wiwe muhira, yumva umutima urasimbye, amurondera hose aramubura, ariko hariho umukobwa yahora akunda kuza gutora Kesi akamurarana iwe. Diane yaragerageje kwihumuriza ko Kesi yoba yajanye n'uyu mukobwa nyine iryo joro. Bukeye ku wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 11 2023 mu gatondo ka kare niho umubanyi yabwira Diane Izashinyeretse ko hari ikiziga c'umwana w'umukobwa bahejeje gutora hafi. Diane yiruka kuraba asanga ni Kesi Iteriteka, akana k'imyaka 5 baragafashe ku ngufu baca barakaniga baza kugata hafi yo muhira. Mu maso hako bahijizamo ibitaka n'umwondo mwinshi cane. Iteriteka ntiyagandariwe. Diane ni umukene, ntiyagira amafaranga yo kujana ikiziga ca Kesi mu buruhukiro. Yabonye abaje gukora amatohoza bahejije igikorwa cabo, Diane aca arasaba uruhusha rwo kuja gushingura umwana wiwe Iteriteka. Ni ukuvuga ko umwana yavuye mu kibanza bamusanzemwo aca ajanwa ubwo nyine guhambwa ku mpanda. Nta bikorwa byo kumusezera byabayeho. Inyuma nta n'ikigandaro cabayeho. Ikinyamakuru Yaga Burundi cabajije Diane icahinyeretse impamvu batagandariye umwana wiwe. Yishuye ati nimureke kwitwenga basha, nokura hehe amafaranga yo gutunganya ikigandaro. Se w'abana haraciye imyaka 3 apfuye, ubu nsigaranye abana 5 ntegerezwa kugaburira. Ababanyi baratanze umusada kugira nshobore gushingura umwana wanje ku mpanda. Narashoboye gusigarana amafaranga yo kugaburira abana iminsi 2 canke 3. Nzoca nsubire nje guca ingero kugira ndababesheho. Ubuzima buragoye rwose, ntaco nari gukora. Iteriteka ameze nk'uwitigeze abaho. Umwana w'imyaka 5 yarishwe ahejeje gufatwa ku ngufu. Mu kanya gato cane yari ahejeje guhambwa. Nta kigandaro cabayeho, nta n'ifoto yiwe umuryango usigaranye. Leta yarinumiye. Muri zone bavuga ko batanguye amatohoza. Y'amatohoza mu Burundi bwacu nyine murazi uko agenda. Ubu womengo Kesi Iteriteka ntiyigeze abaho. Kari akana gatwenga kiteze kazoza kubaha abakuze nk'ababyeyi. Ntikari kazi ko abakuze barimwo ibimwenyi bizokaka ubuzima. Twese turafise abana, ntitwaguma twinumiye abana bacu barashobora kuba nka Kesi Iteriteka. Ibinywenyi byatse ubuzima Kesi birashobora kudutwara abacu. Ntidukwiriye kunuma iyo habaye ibintu nk'ibi. Nta numwe akwiriye kuba sindabibazwa. Abategetsi, abamenyeshamakuru, abakenyerarugamba, ababyeyi, twese nta numwe akwiriye kunuma. Iteriteka nabe ubutuma igihugu cacu gikanguka gihagurukire kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Kesi Iteriteka nabe ishusho y'urugamba rwo kurwanya aya mabi atagira izina abera ngaha mu gihugu c'u Burundi.
ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birateye isoni, ariko igitangaje nuko ataco leta iriko irakora ngo ibirwanye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abanyagihugu ko bari muri leta mvyeyi. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko amabi nk'aya akorwa abategetsi nka bose barorera ntibagire n'ico bakora kugira ngo bahane ababa bakoze ubwo bubisha. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twakabateguriye, mu kandi kanya kari buze andi nkuru turiko turabatunganiriza irabana n'ibiriko biravugwa mu mugambwe ku butegetsi, turaza nyene kubibashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.